tubasengera ongera muze twambe rw'ingamba. Haleluya. Haleluya. Damu ya Yesu. Haleluya. Amen. Damu. Nani mana yacu. Nani mana uhoraho. Anezerewe mwami turanezerewe. Kubona abantu wenyine witoreye kugira ngo bashobore kuragira izi ntama. Nubaherezagire. Bahe impemu y'ubwenge. Ubatoze ukuri kwawe. Ubugombe bwawe bubashikemo nabo bamubwire ishengero. Urakoze Yesu kuwemeye kubahezagira. Urakoze kuzobafasha ikintu cyose kizobagora. Bakwiye gutabaza wewe nawe uzobikora. Urakoze nubahezagire. Ubambike ubwiza bwawe. Umwasi atinye agira ubwoba babone kuko bambaye umwambaro w'Imana. Urakoze kubyemeye kandi kubahezagiye mu buzima bwabo bwose kugeza wa munsi bazoshikana rya shengero ryawe mw'ijuru. Dusenze ku bw'izina ryawe ryera. Amen. Yatanze ijambo mwungere Bujumbura. Yatanze ijambo yuko bakwiye kugira ababaragira kubera we arwaye ari kure. Imana imuhezagire cyane. Hanyuma turanezerewe rero kubabona abantu Onesiforo n'Imana Daniel. Imana ibahezagire cyane. Imana ibahezagire nawe. Izobaha umugisha. Hanyuma rero ku bw'icyo turabakejeje iki gikorwa ni igikorwa kigumye gihambaye, ariko kubihaye Imana kiroroha kuko nakora ari wenyine abari kumwe na Kristo Yesu nyine ishengero. Hanyuma rero turashimiye cyane Imana, turayitengurukiye igikorwa kibonetse. Rero ni mu izina mpashikiriza mu izina rya twese abungere turi ngaha. Hanyuma rero turanezerewe cyane kubona iki gikorwa gikoreka
hagati mu ishengero imbona nkubone. None rero turongeye kandi turakeza n'ishengero ryose rironse umwungere, abungere babiri, uwa mbere n'uwa kabiri. Mbega si ugushima Imana? Imana ikora iki? Irahezagire. Hanyuma rero turanezerewe cyane, Imana izobaha umugisha muri ibi bikorwa, kandi natwe turabyizeye. Natwe turanezerewe kubona tuzi aba bantu, kuko twabisengera kugira ngo Imana ikore igikorwa, none yagikoze no kwishimira Imana. Asigaye mu ncamake tukaba dushimiye aba bungere batowe. Imana yarafashije, igikorwa kiraboneka, kandi natwe turashimye twese abungere. Mbega si egome, Imana ibahezagire cyane. Hanyuma rero n'ishengero turashimiye Imana namwe ko muronse abungere muzobafashe nk'uko byavuzwe mu ijambo ry'Imana, mubagambukire namwe. Imana ibahezagire kuri aya majambo bumvise. Imana ibahezagire. Amina. Bazashishikara muri uyu mwanya no guha umwanya wa keza, nyuma y'iri jambo ryo gukeza ry'uwaserukiye inama nkuru y'amashengero ya Pentekote. Twagomba gushishikara n'abandi. Mwabonye yuko hari abaje baserukira ibisata bitandukanye by'igihugu, by'uburongozi bw'igihugu. Uyu mwanya twagomba dusabe uwaje aserukira umugambwe uri ku butegetsi nawe nafite hano akeze iki gikorwa gikoze. Yesu nashimwe. Amen. Ndabaramukije mu izina rya Yesu. Amen. Nuko rero jeni twambuye kurera Lazaro, nibaza ko ishengero rya Pentekote ry'i Bujumbura muri rusange riranzi. Hanyuma rero uko mubyumvise, ni ngaha mu izina ry'umugambwe